Bene data ndabaramukije amahoro ya Yesu nabane namwe ya muri kumwe na François Habonayo subiye gushimira Imana muri kano kanya Imana iduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Reka dusenge. Urakoze mwami Yesu kuri uyu mwanya mwiza utanze, ndi imbere yawe ndakwinginze ngo mfashe, sishoboye ariko wowe urashoboye. Mana yera ushoboze, kandi bene data bankurikira aho bari hose bagire ubuntu guhura nawe no kumva icyo bashatse kubaha ubutumwa muri iri jambo tugiye dusangira. Urakoze mpemu wawe mwiza ndongore anshoboze mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Uyu munsi jambo ry'Imana ngomba tuganire ko ni ijambo riri mu gitabo ca Yohana. Yohana hariya Yohana igice ca 4. Turasoma amajambo amwe ari hajya mu gice ca 4. Turasoma mu izina rya Yesu duhereye hajya ku murongo wa mbere. Umwami Yesu amenye ko abafarisayo bumvise yuko aronka abigishwa benshi kandi abatiza benshi arusha Yohana, ava i Yudaya asubira i Galilaya. Yumva akwiye guca i Samariya, nuko ashika ku gisagara c'i Samariya citwa Sukara, hafi y'umusozi Yakobo yahaye Yosefu umuhungu wiwe, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Yesu ananijwe n'urugendo apfa kwicara kw'iriba, hari nk'isaha 6. Haza umugore w'umusamariyakazi kuvoma. Yesu aramubwira ati umpa utwo kunywa. Haleluya! Kuko abigishwa biwe bari bagiye mu gisagara kugura indya. Uno musamariyakazi aramubaza ati wewe uri umuyuda, none unsaba amazi gute? Jewe ndi umusamariyakazi. Nuko abasamariya n'abayuda banenana. Yesu aramwishura ati yuba wari uzi ingabire y'Imana ukamenya n'ugusabye ngo mpa utwo kunywa uwo ari we, nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Wa mugore aramwishura ati mugenzi, ko ataco kuvomesha ufise kandi iriba rikaba ari rirerire, none ayo mazi y'ubugingo uyakura hehe? Mbega uruta sokuruza wacu Yakobo yaduhaye iri riba, yanywa amazi yaryo ubwiwe n'abana biwe n'amasho yiwe? Yesu aramwishura ati unywa kuri aya mazi wese azosubira kugira inyota, ariko unywa amazi nzomuha ntazoba kigira inyota namba gushitsa ibihe byose. Haleluya! Ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. Uwo mugore aramubwira ati mugenzi, mpase ayo mazi, sinze ngira inyota kandi sinze ngaruke kuvoma ino hose. Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe uheze ugaruke ino. Uwo mugore aramwishura ati nta mugabo mfise. Yesu aramubwira ati uvuze ko kugize ngo nta mugabo ufise, kuko wari ufise abagabo 5, ariko uwo ufise ubu si umugabo wawe. Ivyo bivuze ukuri. Uno mugore aramubwira ati mugenzi, ndabona kuri umuntu avugishwa n'Imana. Basogokuruza bacu basengera kuri uyu musozi, ariko mweho mugira ngo Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa. Yesu aramubwira ati nyizera nyina wanje, igihe kiza kuza si kuri uyu musozi canke Yerusalemu muzosengera data. Mwebwe musenga icyo mutazi, twoho dusenga icyo tuzi, kuko gakiza gaturuka mu Bayuda. Ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga b'ukuri bazosengera data mu mpwemu no mu kuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Haleluya! Imana nishimwe. Aya majambo dusomye n'amajambo tumenyereye kandi mwarayigishijwe kuva kera. Murayazi, ni inkuru munzi. Iyi nkuru yaranezereye, yafashe umutima wanje, nico gituma nanje nje kuyisangiza namwe uyu munsi, kandi bishoboka ko n'abandi narigeze kuyibasangiza n'ikindi gihe, ariko ibya Yesu biguma biryoshe.
iyi nkuru rero turabibonye ivuga ku mugore w'umusamariyakazi yahuye n'umwami Yesu. Dusomye hariya ku murongo wa 3 ijambo ry'Imana ryavuze ngo ava i Yudaya asubira i Galilaya yumva akwiye guca i Samariya. Ava i Yudaya asubira i Galilaya ariko yumva akwiye guca i Samariya. Geographiquement sinzi uko bimeze, ariko uragenda birabe Yudaya ni Galilaya ni Samariya. Ariko icyo nje kukubwira gusa, sinze kukwigisha geography y'aha hantu, ariko nje kukubwira ngo Kristo Yesu mu mutima wiwe hari ikintu camufashe, aravuga ati numva ngomba guca i Samariya. Wewe nanje twokwibaza tuti i Samariya hari iki? Hari iki Yesu ko yavuze ngo numva ngomba gucayo? Ariko hariho ivyashara vyariyo. Haleluya. Yesu Kristo basha baragenda n'abigishwa biwe, ngo baragenda bananijwe n'urugendo, wewe asigara ahantu ngo yicara kw'iriba, abigishwa be bagenda mu gisagara kugura ibyo kurya. Akihashitse aho hantu Bibiliya yatubwiye ngo zari mu masaha 9 z'umurango, mu masaha 9 canke amasaha 7, reka ndara antuka ngo hari mu masaha y'umurango. Ngo hari mu masaha y'umurango, ngo hari nk'isaha 6, hari nk'isaha 6 z'umurango mu masaha 7. Ahantu hari izuba mu by'ukuri muri aya masaha bari igihe cy'uruzuba rwinshi. Muri iki gihe inka ziba zigiye gushoka, zigiye kunywa amazi. Muri iki gihe, muri uyu mwanya abantu benshi baba bari muri sieste, ari nk'abantu basubira ku kazi. Muri uyu mwanya n'abari bari ku kivi, ari mwanya baruhutse, hari izuba ryinshi. Muri aya masaha meza yo gukora ibikorwa, abavyutse kare mu gatondo bagakora, aya n'amasaha yarakwiye baruhuka. Naho n'abanyeshuri akenshi usanga aya masaha ari amasaha ya recreation, kuruhuka. Ariko indushi yoyo ntigira amasaha yo kuruhuka. Indushi ntigira amasaha yo kuruhuka, ndetse n'umutunzi nawe nyene ntagira amasaha yo kuruhuka. Nasanze aba bantu babiri bagenda barababana mu byo bakora. Buriya umutunzi arashobora kubura itiro, kubera yuko ibintu vyiwe byose atunze agomba kubitekera mu mutwe wiwe. Mara yiyumvira bamwiba, mara yiyumvira nakadakora neza, mara yiyumvira iyo buca azinduka kurondera ibindi, ugasanga buramukereye ko mu mutwe aguma ari kwa kundi. N'umukene nawe nyene rimwe na rimwe nuko yiyumvira iby'ubukene bwiwe, yiyumvire je ndabigindika gute, eheraba umwana aragwaye, eheraba biriye, eheraba ijya minervare, eheraba ugasanga nawe nyene buraca bimeze uko. Ariko ndababwire ngo hariho umwami Yesu. Hariho umwami Yesu. Ino nagiye mbona abantu benshi bameze gutyo, n'abantu bakiri bato baramera gutyo, n'abatama baramera uko, ugasanga mbere no mu kuryama babanza kubaha ibinini bibasinziriza kugira ngo batore agatiro. Uyu mugore rero nawe tubona ko yari umugore w'indushi, yari yararushe. D'abord uyu mugore tumusanga ari umugore w'umusambanyi, kuko Bibiliya ivuga ngo yatwara abagabo b'abandi. Uyu mugore yagomba ahantu atabantu bamubona, kuko kumbure nk'abagore yatwariye abagabo bamubonye bari kumumerera nabi. Agerereza umwanya yobona atabantu bohura. Buriya abantu bahiye amasaha bagerereza, n'ibisuma hariho amasaha bigerereza hahandi abantu baryamye mw'ijoro hagati. Rimwe na rimwe n'imara ya nuko. Rero uyu mugore mu mwanya yagiye yari yibaza ko ata muntu babonana.
noneho igitangaza kirabonetse, acahura n'umuntu w'umugabo. Mwibuke ko yatwaye abagabo b'abandi, none ubu ndahahuye n'umuntu w'umugabo yicaye ku iriba. Noneho araje aramuramukije, amusaba ibyo amusaba, avuga ati mpa amazi, mvomerera amazi ndanyotewe. Mu by'ukuri yari guca amuha kubera nyine kugira ngo amwisembereze kubwo akazi kiwe k'ubumara yari yaramenyereye. Icari igihe ciza canke yari opportunité ibonetse kugira ngo nyene amuha amazi atabindi bintu byinshi amubajije, canke mbega nta woba ushonje nkakujana muhira nkakugaburira n'ibindi yari kumubwira n'ibindi byinshi. Ariko Yesu yarazi icyo avuze, avuga ati mpa amazi, mvomera amazi ndanyotewe. Ubundi rero gitangaza aca yumva yuko ntari mu bwoko bw'abantu yarondera. D'abord amenya nti wewe kwimvugo yawe iboneka kuri umuyuda, nanje nkaba ndi umusamariyakazi, duhuriye hehe? Ntibikunda, urazi yuko ntibyoshoboka. Ngo baranenana, niko Bibiri ivuga. Ariko Yesu nashimwe kuko yaje gukuraho ibyo bisika byose by'amacakubiri y'ubwoko bwose. Haleluya. Hanyuma Yesu acamubwira ati aha, wowe uri kurabona amacakubiri kwana kwatsa amazi, ubonye ko ndi umuyuda nawe uri umusamariya bidakunda. Yesu acamubwira ati yamara uko mbona uku, aha jewe ndi umutunzi akomeye cyane. Hamwe womenye ubutunzi ba muri jewe, hamwe womenye ibyo nshobora kugukorera, wari kubinsaba ahubwo. Ati wewe aya mazi uvuze ngo ni amazi akomeye cyane, sogokuruza wanyu Yakobo yayimbishije, anyuma ko n'abana biwe nawe nyine ubwiwe n'ubusho bwiwe. Ariko uwo yarapfuye, uyu munsi musiganye icibutso. Ariko none, ariko jewe unywa amazi nzomuha. Haleluya. Jewe ndafise amazi, iyo wari uzi uwo ndiwe wari kwica uyansaba, kuko jewe amazi ntanga, nta muntu azongera kugira inyota ukundi. Wa mugore ati bishoboka gute wa mugabo? Kuwe nturi uraswaganya. Raba, ntaco kuvomesha ufise, ndakuravye inyuma n'imbere nta mazi mbona ufise, none ayo mazi wowe uyafise ari hehe? Yesu ati ushaka ndaguhe? Udatego ndayashaka, mpereza ndukuri nimba uyafise, sinzokongera kuza kuvoma ino hose haranduhisha, urabona inzira yose n'uyu mu bindi nikoreye, ndaruha, ndakwinginze umpa ayo mazi. Yo mwami wanje we, waca avuga ateye ingume, ndayaguha. Ariko kugira ngo bigende neza, si we wenyine uyakeneye, hamagara umugabo wawe. Uwundi ati mbajije iby'umugabo kandi je nta mugabo mfise. Murindi jambo mu mvugo y'abamaraya, iyo akubara ati nta wundi mfise, abavuze ati je suis disponible, nyawe mfise ntiwava uhangayika, nta wundi ngira. Ariko Yesu byose byari ko arashaka kuraba. Yesu yaciye amufatira aho nyate, okay, ntawe ufise, teka nawe ngira. Aha, chavuga atari kuvuze ko kweli kandi murabitoye kandi niko biri. Ndakunda umwami Yesu. Haleluya. Yesu arafise ukuntu akwereka yuko azi bya bintu nyegeza, arabizi, arabisokorora mu mvugo ziwe kugira ngo akwereke neza yuko bya bintu nyegeza wewe abifise neza mu ntoke. Tubivuze neza, ti wewe nta mugabo ufise koko, waba ufise batanu, Matayo na Mariko na Luka na Boniface na bariya bose na ba Jerome hariya, urazi ko bose bari batanu. Aya mazina buramba baranje ndayivuge, bari batanu koko. Ariko ufise uyu munsi Patrick, uyu munsi ufise harya aye muhira, ariko so wawe nawe nyene. Noneho tudetaye twose avuze ati karabaye, uyu muntu n'umuntu ki amenye naka naho n'uwo turi kumwe uyu munsi akaba abibona. Yo atangura kugira ubwoba. Mwene data ndakubatse, mbega umenye ko Yesu yakumenye neza wohinda umushitsi.
ndabizi wohinda umushitsi kuko ni byinshi ukora winyegeje udashaka umuntu n'umwe abimenya udashaka umuntu n'umwe ugomba ko abantu bakumenya neza kuko wewe uri mama mchungaji wewe uri nyina w'abana nahakana nahaka ariko bya bindi by'inyuma ukora ushaka ubimenya ushaka abantu bakubonere muri iyo shusho urimo nk'uko uyu mugore yashaka bamubonere mu ishusho arimo vuga ati jewe nta mugabo mfise sinarongowe ntawe ngira ariko Yesu arabye muri ya shusho yindi anyegeza ati urabisha wari ufise 5 n'ubu hariho ubu ufise ariko si rwawe ndagomba mbwire mwene data agomba kugarda identite yiwe agomba ko ishusho yiwe itononekara guma muri Yesu neza umubemwo neza ibyo ubitse inyuma biba ari iby'amahoro ntabe iby'amanyangu ubitse ubu ubitse iby'amahoro ku buryo bw'uko wa mwami w'abami ari mu ijuru umunsi azoza gufukura bya bindi biri inyuma abose bazokumenya uwo uri we wahora uvuga ngo jendi nende umukozi w'Imana ahubwo wazuca bwa yamara yagirya yayindi gende yatwara abagabo b'abandi mbega mwamubonye wundi twahuriye aha naka ugasanga bose barakunzi izina ryawe bararizi ariko weho wiyita irindi reka nkubwire ngo uyu mwami Yesu Kristo atubikira byinshi Musa ashatse kubifundurura arabifundura nta kimubuza Yesu nashimwe uyu mugore yagombye kwijustify imbere ya Yesu avuga ko atamugabo afise muri ibyo bintu byo kuvuga ngo nta mugabo afise birimo byinshi ashobora kuba yarashaka kuvuga ati nawe niba ushaka ndi hano canke ashobora kuba ashaka canke ashobora kuba nyine agomba gusobanura yuko arabizi ko n'abafise araba bandi atabafise ariko Yesu we yaravuze ijambo nagomba ko dusubiramwo Yesu yavuze ati uvuze ukuri naho wewe utari wibaza ko ari ukuri ni ukuri ariko uko kuri ko Musamariya yavuga n'ukuri Yesu yavuga sinzi ko uko kuri ari kumwe Yesu rero aramubwira uko yamubariye yavuze ati wari ufise abagabo 5 mwene data mve nkubarire mbere wewe yuko uko umugabo yitwa Luka reka mvuge gutyo bazi abona karobero ko wewe umugabo wawe yitwa Luka wa muhabara wawe wo ku kazi nawe akaba yitwa sinzi ngene yitwa na wa wundi mwahurira ku rubanza mugaca muhana amatelefone mwirirwa murasambanira ku matelefone nawe yitwa ndazi yitwa amazina y'abagabo arananiye yitwa irindi umwe muhura ku telefone uyundi muhurira ku kazi uyundi muhure muri biriya ariko mu nzu ufise umugabo ufise abagabo bangahe uzovuga ngo ufise umugabo umwe kuko bose ariwe bazi ariko imbere y'Imana bazoguharurira ufise abagabo 1 2 3 uzokwitwa umugore afise abagabo 3 umunsi bazovuga bati abasambanyi mwese wowe uzovuga teka barambeshe ndi mukanaka ariko reka nkubwire yitazi kubeshera umuntu n'umwe kandi atana kimwe kinyegeza uyo niwe mucamanza wacu byo bavyiza kwihana ukakuraho pe ukihana ukarokonesa yuko umugabo wawe ari umwe bajya bandi bose ukabaheba ukababwira uti mbabarira ndumusambanyi naracumuye twakoze ibidakwiriye jewe mfuta muri liste yabo ufise jewe mfise umugabo yitwa naka ku kazi mubwira umushefu uti wowe ufise umugore wawe jewe nanje mfise umugabo wanje mbabarira naragucumuye ko mfuta mfise umugabo yitwa naka cagagura iyo migozi yose kuko nutayicagagura izoguma ihagaze kandi ubwo izoguma ihagaze Yesu azoguma abona ko abiharura Yesu rero arabwira uyu mugore ati hano wonywa kuri aya mazi wenyene ndabona hariho ibibazo bizoshishikara kuba byinshi
kubera ba bandi bawe babagabo bawe ntibazomenya ko wihanye, bazokugirira ibibazo, bagume baguhamagara kwa kundi, bagume bakugora. Ndakunda umwami Yesu, haleluya, aravuga ati genda ubazane nabo bakire, haleluya, bazane n'abakire n'abamenye Yesu n'abamenye inzira. Yarinze yamubwiye ati genda umuhamagara, ayikiri ko aravuga ati reka nawe mfise kaye ariko aragomba ngene guhishayisha wa wundi yasiga mu nzu, ariko aragomba guhishayisha bya bindi byose. Yesu acamusobanurira ko amuzi. Mana ishimwe, sico uyu munsi Yesu akakubwira ko akuzi. Ese icama Yesu akaguhishurira bya bindi kumbure wagenderamo utazi, kuko bishobora kuba yuko hariho ibyo wagenderamo kandi atabyuzi. Ariko Yesu aje akagutiza amarinete yiwe y'ijambo ry'Imana ukayambara, niho uca usobanukirwa kumbe aha Yesu we, bizotuma wimenya, umenye ingene umunyamafuti, umenye ingene wahora wifukafuka kandi Yesu nabakunzi, kandi ashobora no kugufukurira n'abandi bose ashaka. Uzoca wiyanka, wumva nta handi wohungira atari guhungira muri uyu mutangabugingo, uyu Kristo Yesu. Niko uyu Musamariyakazi yabikoze. Amaze kumva ibyo Yesu avuze, aca aratahura ko uyu ari umuntu adasanzwe, uyu ni umuntu adasanzwe, ambwiye ibyo nakoze byose. Aca aramwizera, ahejeje kumwizera aca agenda kubwira n'abandi. Burya mwene data, niba aja kubwira abantu ibikubamwo, ntibizokugora kubivuga, ntibizokugora, kuko uzugurura umutima wawe uvuge vya bindi, n'umutima uzovuga sakarimi kazovuga. Ariko igihe uvuga ibintu bitakubamwo, ukoresha umuntu wari ku mutima mutari kumwe. Rero umuntu avuga n'umutima wose wugurutse, avuga ibiri muri we abamwo, akonvenka benshi kandi bigira akamaro. Yesu nashimwe. Uyu mugore aca aragenda arabwira mu gisagati, babandi yatinya, babandi yari yaratwaye, bose baramwumviriza. Bamwe yatinya, bamwe yari yatwaye abo ngabo, batangara igitangaza ingene agiye kubafronta kandi bitashoboka. Ariko ubu arafise ubundi bushobozi bumubashisha kubashikira no kubabwira adatinya. Kuri babandi basambana nawe byari byoroshe kumwumviriza. Tiyeye ngo hano mwumva umuntu ambari ibyo nakoze byose. Babandi batiye baba we bya bindi none yoba yabivuze iki. Tereka data tuje kumuraba. Haleluya. Baca bizera ibyo uwo mugore ababwiye, ngo baca baragenda baramwumviriza. Mana ishimwe, nabo bumva ko ari umuntu adasanzwe, aca arababarira byinshi, nabo baca baramwizera. Haleluya. Yesu Kristo, haleluya. Baca baramwizera, baca baramukurikira, baca bamuha imitima yabo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo gisagara, ngo baca bamenya Yesu. Bamaze kumva umuntu yanezererewe ikintu, ntazogomba kumuvana. Oya, ntazogomba kumuvana. Nabo ngo baciye bamubwira ati mupfasoni we, bimwe watubwira twabyizeye, ariko ntitwizeye gusa ku bwajya amajambo, ariko twizeye nuko twamwiboneye tukamwumva. Rero ngo baca bamusaba ikindi kintu bamusabye. Dusome hariya ku murongo ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 40. Maze abasamariya baje ahari aramwinginga ngo agume iwabo, baramwinginga ngo agume iwabo, asibirayo kabiri. Yesu Kristo abasamariya baramwinginze. Kare bamubwira ngo turanenana nta mazi tubuha, ariko agakiza kamaze kuza muri bo, baca bamusaba ati turakwinginze, ahubwo ngumana natwe, utubwire n'ibindi byinshi, utubyagire, turashaka, turanyotewe, hariho ibindi tugomba kumva, nuvuge turakumvise, turakumviriza. Yesu nashimwe.
baca baramusaba ngo nagumane nabo. Yesu Kristo ngo aca asibirayo kabiri. Iminsi ibiri muri kumwe n'uwo mushitsi, ndabizi neza yuko mwoganira neza. Ku munsi wa mbere birashoboka ntimuganira byinshi, mufitaniye igishika canke amakontakte n'ibiki, ariko iminsi ibiri muba mwaganiriye neza, mwaganire biriya na biriya na biriya na biriya na biriya na biriya. Yesu nahabwa icubahiro. Rero bamusaba ngo iminsi ibiri abane nabo. Yesu ngo aravyemera, aca asibira nayo nabo. Ntibiyumvira ngo mbega aragiki, mbega arahehe, mbega ababigishwa bewe bo turabagenza guteye ibiki. Oya, ahari urukundo byose biba bikunze. Nubu ukivuga ngo mbega ararahe, uranamuhebera n'igitanda cawe. Mbega aragiki, uranamuhebera na rasiyo yawe. Upfa kuba wakunze ibyo avuze gusa biriko birakubaka. Yesu rero abahezagire inshuti zanje, uko Yesu yagiye kubonana n'uyu musamariyakazi, niko nifuza ko yobana nawe. Haleluya. Se Yesu yavuga ati uyu munsi ndagomba guca kwa naka, uyu munsi ndagomba guca mu gisagara kwa naka, uyu munsi ndagomba guhura na naka. Imana ishimwe. Saba Yesu Kristo ibyawe, avuga ati uyu munsi ndagomba kukuraba, uyu munsi ndagomba kuza. Imana ishimwe. Yesu arabishoboye, kandi bimaze gukora ku mutima w'Imana azobikora. Data naguhezagire mwene data uri kurankurikira. Uru rukundo rw'Imana ndagomba kumbwire ngo Yesu arazi ibyo urimo, Yesu arazi aho uri. Uyu mugore w'umusamariyakazi ntiyarondeye Yesu, eka ariko yari mu kaga, yaragowe, yararushe, byaha byari bimuremereye. Aba bantu muri kino gisagara cyari gisagara cijimye, gisagara kirimo ibyaha byinshi cyane, ariko Yesu yari yaratoranije umukozi w'Imana, uyimaraya. Ntugatinye wa wundi ari mwibarabara ubona ko ari mu byaha byinshi, ejo azoba umukozi w'Imana akomeye. Uko umubona gutya ejo azoba yabaye uwundi. Rero tumenye ngo Imana ntitoranya. Uyu mugore ninde yari kumuha kano kazi ko kuvuga ijambo ry'Imana? Uyu mugore ninde yari kumutuma? Iyo ndahageze mvuga nti Yesu n'umugabo, ninde yari kuntuma kugira ngo mpagarare imbere yanyu uyu munsi? Biragoye. Ariko Yesu kuko yarifitiye n'abandi bazoza mu nyuma zacu n'imbisi zo ikihari. Arifitiye n'abandi. Abo uyu munsi bishoboka ko bari mwibarabara mu bumaraya. Uyu munsi bishoboka ko bari mu rumogi. Ariko ejo n'abakozi b'Imana beza. Kuko Imana izi byose. Ngo ntiri kure y'umuntu n'umwe. Yihamagare gusa kandi irakumva. Igukoresha irabishoboye. Uyu mugore ntibyamusabye kugenda kwiga amateoloji n'ibindi byose. Haleluya. Ariko hariho teoloji imwe byamusabye kubanza kumenya uyu Yesu, akamumenya, bakamenyana, ubugingo bwiwe bugahindurwa na Yesu. Bumaze guhindurwa nawe agenda kuvuga. Erega Yesu nta birebire adusaba gukora kuko arazi ko atani ibyo tuzi. Yesu arabizi ko atabyo tuzi, nta n'amajambo dufise gukonvenka abantu, tuvuga mu bunyantege nke bwose dufise, ariko mpwemu yera apfa kubashigikiye ijambo. Mpwemu yera apfa kubarishigikiye. Amavuta y'Imana akaba ari muri ryo, bisigaye birikora. Uyu musamariyakazi nta bindi yakoze. Yaragiye ati jewe nta n'ibyo mfite no vuga, ariko wa wundi twabonanye abwiza ko ari umuntu adasanzwe, yambwiye ibi n'ibi n'ibi. Yaravuze gusa. Nawe rero menya Yesu neza. Umaze kumumenya ibindi bizokwikora. Kuko sinabonye umuntu yamenye Yesu ngo areke kumuvuga. Oya, hariho abandi bagomba kumuvuga mugabo bakagomba kumuvuga mu buryo butari bwo, mu buryo bwo gucuvya abantu. Umuntu uzomwumvira mu byo avuga. Mu mvugo yiwe uzomusobanukirwa uwo ari we. Upfa kukanura manini gusa. Numva kubona ngo yitwa naka ngo umukozi w'Imana. Oya, umwakire kuko ari umukozi w'Imana, ni byiza. Ariko nimumara kwicarana ukamwumva, uzokumva ibimuvamo ko ari uburozi cyangwa ibimuvamo ko ari ibyo gutanga ubugingo. Nuko rero umwami Yesu abahezagire. Uyu mugore baramwumvirije, bumva imvugo yiwe yaraveye, ntiyasa n'imvugo ari mu uwo mwanya. Imvugo yiwe yo mwiyinga riheze ntiyasa n'imvugo ari mu uyo mwanya. Bavuga ati hariho icabaye muri we. Haleluya. Abantu bamushingira intahe kuko babonye ko yahindutse. Nawe mweneda
abantu bazogushingira intahe babonye imvugo yawe ya kera bakabona n'imvugo uri mwubu bazovuga ati aha uyu muntu yarahindutse. Imana rero nihabwa icubahiro ngo Yesu yumvise agomba guca i Samariya kuko hari icyo agomba kuhakora. Ndakwifuriza ngo umwami Yesu ace iwawe abigenze neza kuri wewe no ku muryango wawe. Imana ibubasha ibahezagire mwese, amena. Mana ndagushimiye cyane kubw'uyu mwanya, urakoze kubwira ijambo ryawe ryiza Kristo, urakoze ijambo ritanga ubugingo. Mwami Yesu nanje ndagusabye ngo uci wanje ntundengane mukiza, kandi uce kuri mwene data anyumvirije mu izina rya Kristo Yesu. Ndamusabiye Mana yera ukora igitangaza, uciwe umuroranirize byose uzobukoze mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Iyi telefone turiko ni plus nayivuze canke nayivuze abatayumvise neza, ni plus 46 768 0065 46, kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo, wanditse muri majuscule Habonayo mu ndome nini muri YouTube ukandika ati Habonayo, uca ubibona amavideo yanje yose. Mwami Imana abahezagire rero, amen.